Murakaza neza kuri Kivora Media. Nshuti zacu, uyu munsi tugiye kuvuga ku nsiguro abantu benshi bashobora gutinya kuvugako, ariko ikaba ari igice cy'ingenzi mu buzima bw'abantu bakuru no mu mibanire y'abakundana. Ni ikintu abantu benshi bakora, ariko ntibamenya neza ico gisobanura mu mubano wabo. Turavuga ku guhuza ibitsina. Ariko uyu munsi ntitugiye kuvuga ku guhuza ibitsina nk'igikorwa c'umubiri gusa. Tugiye kuvuga ku kuntu umukobwa ashobora kugira uruhara mu gutuma umugabo yumva anezerewe, atekanye kandi akunzwe biciye mu mibanire y'igitsina. Hari igihe umuntu ashobora kugira umunsi mubi cyane. Ashobora kuba yagize umunsi w'akazi ugoye. Ashobora kuba afise ibibazo by'amafaranga. Ashobora kuba yaragize kutumvikana n'abantu. Ashobora kuba afise umunaniro mwinshi. Ariko iyo agarutse muhira agasanga umuntu amukunda, amwumva kandi amuha urukundo, ashobora gutangura kumva ko ubuzima bukiri bwiza. Guhuza ibitsina hagati y'abantu bakundana bishobora kuba kimwe mu bintu bituma bumva begeranye cyane. Ariko hari ikintu gikomeye tugomba kumenya. Guhuza ibitsina si wo muti w'ibibazo byose. Nta mugore cyangwa umukobwa akwiye kumva ko ategerezwa guhuza ibitsina n'umuntu kugira ngo amushimishe. Kandi nta mugabo akwiye guhatira umugore cyangwa umukobwa guhuza ibitsina kugira ngo amwereke urukundo. Icyo dukwiye kumenya ni uko hagati y'abantu bakuze kandi babyumvikanyeho, guhuza ibitsina bishobora kuba uburyo bwo kwerekana urukundo, ukwizerana n'ubwiyunge. Uyu munsi rero turaza kwiga ibintu bitandukanye bishobora gutuma ubuzima bw'igitsina hagati y'abakundana burushiriza kuba bwiza. Turaza kuvuga ku rukundo, turaza kuvuga ku kwizerana, turaza kuvuga ku kuvugana, turaza kuvuga ku kubahana, kandi turaza kuvuga no ku kintu gikomeye cyane umuntu ashobora gufasha kwishima mu guhuza ibitsina, ariko ikintu gituma byose birushiriza kuba byiza ni umutima mwiza n'urukundo ruri hagati yanyu. Guhuza ibitsina ntibishobora gusa umunezero w'umubiri. Nshuti yanje, abantu benshi iyo bumvise ijambo guhuza ibitsina baca biyumvira gusa ku munezero w'umubiri, ariko ukuri ni uko umuntu atari umubiri gusa. Umuntu afise umutima, umuntu afise ubwenge, umuntu afise amarangamutima, afise ubwoba, afise ivyiyumviro. Nico gituma guhuza ibitsina bishobora kugira insiguro irenze kure igikorwa c'umubiri. Iyo abantu babiri bakundana kandi bakizerana, guhuza ibitsina bishobora gutuma bumva begeranye cyane. Umugabo ashobora kumva ko umugore wiwe amwemera. Umugore ashobora kumva ko umugabo wiwe amukunda kandi amwubaha. Ariko iyo atarukundo, atakwizigirwa kandi atakubahana biriho, guhuza ibitsina bishobora gusigara ari igikorwa c'umubiri gusa. Umunezero w'ukuri mu mibanire y'igitsina utangurira mu mutima imbere y'uko utangurira ku mubiri. Nico gituma umuntu ashobora guhuza ibitsina n'uwundi ariko ntabe anezerewe, kandi uwundi ashobora kuba afise bike ariko akagira umunezero mwinshi kuko afise umuntu amukunda by'ukuri. Umukobwa ashobora guhindura uko umugabo yumva akunzwe. Hari abagabo benshi batavuga cyane ku byiyumviro byabo. Bashobora kuba bakunda cyane ariko ntibabivuge. Bashobora kubabara ariko bakihorera. Bashobora kwifuza kwitabwaho ariko ntibabivuge. Mu mibanire y'igitsina, umugore ashobora gufasha umugabo kumva ko akundwa. Si ngombwa ko biba biciye mu gikorwa cy'igitsina gusa. Uburyo amwitegereza, uburyo amuganiriza, uburyo amukorakora mu buryo bwubahiriza ukwemeranya, uburyo amwereka ko amushaka kandi amwishimiye. Ibyo byose bishobora kugira uruhara mu munezero wabo. Nimba uri umugabo, ntutegereze ko umugore wawe yamenya ibyo wiyumvamwo atabizi.
vugana nawe. Niba uri umugore ntukibwire ko umugabo wawe ari imashini idakeneye kwitabwaho. Nawe afise umutima, nawe akeneye kumva ko akundwa. Itumanako niwo muryango w'imibanire myiza y'igitsina. Hari abantu babiri bashobora gukundana cyane ariko ntibavugane. Umwe ashaka ikintu ntakivuge, uwundi nawe akagira icyo ashaka ariko akihorera. Hanyuma bagatangura kwiswanira kubera ibintu bitigeze bivugwa. Umubano mwiza usaba kuvugana. Umukobwa ashobora kubwira umugabo wiwe icyo akunda, umugabo nawe akavuga icyo akunda. Bashobora kuganira ku byo bumva bibereye, bashobora kuvuga ku byo batumva bibereye, bashobora kuvuga kandi ku bintu bibatera ubwoba, bashobora kuvuga ku mipaka yabo. Ntushobora kubaka ubuzima bwiza bw'igitsina mu muntu atinya kuvugana nawe, kandi ntushobora kumenya ibyo umuntu akunda mu gihe atigeze abikubwira. Nicyo gituma vugana, umviriza, wihangane, wubahe. Ukwemeranya ni ngombwa. Nshuti zacu, iki ni ikintu dukwiye gushimangira cyane. Guhuza ibitsina bikwiye kuba hagati y'abantu bakuze babyemeye bose. Umuntu ashobora kuba umukobwa wawe, ashobora kuba umugore wawe, ashobora kuba umugabo wawe, ariko ntibisobanura ko ashaka guhuza ibitsina igihe cyose. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kuvuga ati oya, cyangwa ati uyu munsi siniteguye, cyangwa ati ndumva ntameze neza. Icyo gihe uwundi akwiye kubaha icyo cyemezo cyangwa icyo cyiyumviro. Urukundo nyarwo ntiruhatira, urukundo rurababaza, urukundo rurumviriza, urukundo rurubaha. Umuntu akubaha cyane ni ushobora kukumva n'igihe utashaka gukora ikintu. Umukobwa ashobora gufasha umugabo kuruhuka mu mutwe. Hari igihe umugabo aba afise stress nyinshi, ibibazo by'akazi, ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'umuryango, ibibazo by'ejo hazaza. Iyo ari uko, ubuzima bw'igitsina nabwo burashobora kugira ingaruka. Umuntu ashobora kuba afise umunaniro mwinshi ku buryo atumva afise umutima wo guhuza ibitsina. Nicyo gituma urukundo rutangurira hanze y'igitanda. Iyo umugore yereka umugabo ko amwumva, akamufasha kuruhuka, akamuganiriza neza, bishobora gufasha no mu mibanire yabo y'igitsina. Ntukabandanye kwibaza uti kuki atagishaka guhuza ibitsina nanjye. Banza wibaza uti hari ikintu kiriko kiramubabaza. Rimwe na rimwe ikibazo si uko urukundo rwarangiye, ni uko umutwe w'umuntu wuzuye ibibazo. Urukundo rutangura imbere y'igihe cyo guhuza ibitsina. Umukobwa ashobora gufasha umugabo kwishima mu buryo bwinshi mbere y'uko bashika ku mibonano mpuzabitsina. Kumubwiriza amajambo meza, kumwereka ko amwubaha, kumukorera ikintu cyiza, kumwumviriza, kumutwengera, kumushimira, kumufata nk'umuntu w'agaciro. Ibyo byose bituma abantu babiri barushiriza kwegerana. Nimba ushaka ko ubuzima bw'igitsina bwanyu burushiriza kuba bwiza, ntutangure ku gitanda. Tangurira ku mubano, tangurira ku kwizerana, tangurira ku biganiro, tangurira ku rukundo. Ntukagereranye umuntu wawe n'abandi. Ikosa abantu benshi bakora ni ukugereranya uwo bakundana n'abandi. Bashobora kuraba ibintu kuri internet, ku mafilime cyangwa ku mbuga ngurukanabumenyi, bagaca bibaza ko umubano wabo ukwiye kumera nk'uw'abandi. Ariko umuntu wese aratandukanye, umubiri uratandukanye, ibyiyumviro biratandukanye, ibyifuzo biratandukanye, n'imibanire iratandukanye. Ntukagereranye umugore wawe n'uwundi mugore, ntukagereranye umugabo wawe n'uwundi mugabo, ahubwo mwige kumenya umwe uwundi.
umubano wanyu ntukeneye kwigana uwundi kugira ngo ube mwiza. Ukwizigirana niyo nkomezi. Iyo umuntu azi ko uwo bakundana amwizeye yumva atekanye. Iyo azi ko ashobora kuvuga ibimuri ku mutima atazotwengegukwa yumva atekanye. Iyo azi ko ibyo baganiriye hagati yabo bitazomenwa n'abandi arushiriza kwizera. Ukwizigirana kurakenewe no mu mibonano mpuzabitsina. Ntukavuge amabanga y'uwo mwashakanye ku bandi. Ntukamwereke amafoto cyangwa ibiganiro byanyu by'ibanga. Ntukoreshe ibyo mwakoranye mu mibonano mpuzabitsina nk'igikoresho cyo kumutesha agaciro. Icyo umuntu yaguhaye kubera ko yakwizigiye ukwiye kukibungabunga neza. Umunezero w'umugore nawo urafise agaciro. Mu mibanire y'igitsina hari abagabo bamwe bibanda gusa ku munezero wabo, bashaka ko ibintu birangira igihe bo bishimye. Ariko umubano mwiza usaba ko abantu babiri bitwararika umunezero wa buri wese. Umukobwa nawe arafise ibyiyumviro, nawe arafise ibyo akunda, nawe arafise ibyo atakunda. Nico gituma umugabo akwiye kwitwararika ko umugore wiwe nawe yumva atekanye kandi anezerewe. Guhuza ibitsina si amarushanwa yo kumenya uwurangiza canke utsinda. Ni umwanya wo kwiyegereza, ni umwanya wo kwerekana urukundo, ni umwanya wo kubaka ubwizigirwa. Ntukoreshe guhuza ibitsina nk'igikoresho cyo guhana. Hari abantu benshi iyo barakariye uwo bakundana baca bamwima imibonano mpuzabitsina kugira ngo bamuhane. Hari n'abandi babikoresha kugira ngo babone amafaranga cyangwa ibintu. Ibi bishobora konona umubano. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kwanka imibonano mpuzabitsina, ariko kuyikoresha nk'intwaro yo guhana uwundi bishobora gutuma umubano uhinduka uw'igitutu n'ububabare. Nimba warababajwe, vugana. Nimba warakaye, sobanura. Nimba hari ikibazo, mugikemure. Ntukoreshe umubiri wawe nk'intwaro yo guhana, kandi ntukemere ko uwundi agukoresha ku ngufu. Ubuzima bw'igitsina busaba kwirinda. Urukundo ntirukwiye gutuma abantu bibagira ubuzima. Abakundana bakwiye kwiga uburyo bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutwara inda batateguye n'izindi ngaruka. Gukoresha uburyo bwo kwikingira bukwiye kuba ikiganiro abantu babiri bagirana mu bwubahane. Kwikingira si ukuvuga ko udakunda umuntu, ahubwo ni ukubaha ubuzima bwanyu. Umuntu agukunda by'ukuri akwiye kwitwararika ko mwese mugira ubuzima bwiza. Umukobwa ashobora kugufasha kwishima, ariko ntabwo akwiye kuba umuti wawe wose. Nshuti yanje, reka tuvuge ukuri. Hari abantu bashaka umukobwa kugira ngo abakureko ibibazo byose. Bashaka umuntu wo kubatwenza, wo kubahumuriza, wo kubafasha, wo kubaha umunezero. Ariko bakibagira ko n'uwo mukobwa nawe ari umuntu. Nawe aragwara, nawe arananirwa, nawe arababara, nawe aragira ibibazo. Nicyo gituma umuntu mwiza atavuga gusa ati niwakora iki kugira ngo ndonke umunezero, ahubwo avuga ati twokora iki kugira ngo twese tubeho neza. Guhuza ibitsina ntibikwiye gusubirira urukundo. Hari abantu bashobora guhuza ibitsina neza ariko ntibakundane. Hari abashobora gukundana ariko bakagira ibibazo mu buzima bw'igitsina. Nicyo gituma urukundo n'igitsina ari ibintu bibiri bishobora gufatana ariko bitari kumwe. Umuntu ashobora kugushimisha ku mubiri ariko ntaguhe amahoro mu mutima. Umuntu ashobora kukubera umukunzi mwiza ariko mukagira ibintu mukwiye kuganira ko mu buzima bw'igitsina.
ntupime urukundo rw'umuntu ukoresheje gusa ukuntu ubuzima bwanyu bw'igitsina bumeze. Raba umutima, raba ukwizigirana, raba ubwubahane, raba ukuntu yitwara igihe ufise ibibazo, raba ukuntu nawe umwitwararikako. Niba umukobwa agutera umunezero, mushimire. Hari abagabo benshi bashobora kwishimira ibintu umugore akora ariko ntibamubwire. Umugore ashobora kwibaza ati yoba abibona, yoba abishima, yoba agifise inyota y'urukundo rwawe. Nico gituma amajambo ari ingirakamaro. Mubwira uti ndakwishimira, ndagukunda, ndanezerezwa no kuba ndi kumwe nawe, urakoze ku rukundo mpa. Amajambo nk'ayo ashobora gukomeza umubano. Impanuro 10 zo kugira ubuzima bwiza bw'igitsina. Iya mbere, vugana. Ntukibwire ko uwo mukundana azi ibintu byose ukeneye. Icya kabiri, wubahane, ukwemerana. Nta muntu akwiye guhatirwa gukora imibonano mpuzabitsina. Icya gatatu, mwizerane. Ibanga ry'umubano wanyu rikwiye kubungwabungwa. Icya kane, ntukagereranye. Umubano wanyu ni uwanyu. Icya gatanu, wubaka urukundo hanze y'igitanda. Urukundo rwiza ntirutangura ku mibonano mpuzabitsina. Icya gatandatu, witwararike umunezero wa mugenzi wawe. Ntukibande kuri wewe wenyene. Ikindwi, wubahiriza umubiri w'uwundi. Umubiri w'umuntu si ikintu cyo gukoresha uko wishakiye. 8, mwige kwikingira. Ubuzima bwanyu ni ubw'agaciro. 9, mukemure amakimbirane. Ntukoreshe igitsina nk'intwaro yo guhana. 10, mukundane n'umutima wose. Guhuza ibitsina ni kimwe mu bigize umubano, si wo mubano wose. Nshuti zacu dukunda za Kivora Media, uyu munsi twavuze ku kintu abantu benshi bakora ariko benshi ntibakivuge ko uko bikwiye. Twavuze ku guhuza ibitsina, ariko icyo twashatse kwigisha ni uko umunezero nyawo utava ku mubiri gusa. Umukobwa ashobora kugufasha kwishima biciye mu mibanire y'igitsina, ariko umunezero uramba kuruta ibihe byo guhuza ibitsina uva ku rukundo, ku kwizerana, ku kubahana no kuvugana. Nimba uri umugabo, nturabe umugore wawe nk'uwujejwe gusa kugushimisha. Mubone nk'umuntu afise umutima, afise ivyiyumviro, afise ibyo akunda n'ibyo adakunda, afise uburenganzira bwo kuvuga ego canke oya. Nimba uri umugore nawe, ntukibaze ko agaciro kawe kari mu kuntu ushobora gushimisha umugabo gusa. Agaciro kawe kari kure cyane y'ibyo. Uri umuntu ufise agaciro, kandi urukundo rwiza nibwo abantu babiri bafashanya kuba beza. Rero nimba hari umuntu akugira umunezero, nawe umubere umunezero. Nimba hari umuntu akwereka urukundo, nawe mumwereke urwawe. Nimba hari umuntu akubaha, nawe numwubahe. Nimba hari umuntu akwizeye, nawe ntumuhendahende. Kandi nimba uri mu mubano urimwo guhatirwa, gukorerwa ihohoterwa canke kutubahirizwa, menya ko urukundo nyarwo rutagira umwanya w'igitutu n'ububabare. Urukundo nyarwo rurubaka, urukundo nyarwo rurakingira, urukundo nyarwo rurumviriza, urukundo nyarwo rurubaha. Kandi ubuzima bwiza bw'igitsina hagati y'abantu bakundana butangurira ku kintu kimwe: kubahana no kwemeranya. Murakoze cyane gukurikira Kivora Media. Nimba iki kiganiro wagikunze, kanda like, usangize abandi, kandi wandike muri commentaire icyo wiyumvira kuri iki kibazo. Ikibazo cya nyuma tubasigira ni iki: wibaza ko guhuza ibitsina byonyine bishobora gutuma umuntu yishima, canke urukundo n'ukwizerana nibyo bituma birushiriza kugira insiguro? Tubandanye tuganire ku bitekerezo byanyu. Niwaba utarakurikira Kivora Media, kanda subscribe kugira ngo ntuzocikwe n'ibiganiro byacu. Tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro. Murabeho, mwari kumwe na Venus.